GN Films, good news films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije simabugua uvuye mu gikorwa cyo kwinika umwami rero turamuhaye ikaze abashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi tuvuyemo. Banyakubahwa baganwa bashinga ntahe bapfasoni namwe mwese mukoraniye ngaha tugira amahoro. Tugira amahoro, ubumwe, iterambere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kuri uno munsi uri hejuru twagira dushime Imana nyene amahoro yo mugenga w'ibihe, yo mugira neza kuko ijisho ryayo ryandavye maze intera iteka kugira ngo shobore kuyobora kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iki gihugu ni cibare, ni umurima w'isangi dusangiye n'Imana. Ni nayo mpamvu ata kintu na kimwe twoshobora gushikako Imana yacu uhoraho atariwe yadushigikiye, kuko nanje ubwanje yantoye ndari umunyantege nke, ariko uhoraho aranyizera kugira ngo ankomeze nshobore kuyobora kino gihugu c'u Burundi. Nagira ndabamenyesha tuzotwarira bose, abakuru n'abato, tuzogerageza gutunganiriza bose. Urasiko uraberewe cyane, usa n'umwamikazi koko. Mvitsa rero naratohoje impuzu ngo nyene aza kuza yambaye neza neza n'uko nyene. Ikintu musaba wihenda umara amazi, ubwoba ushire hariya higa, ushire pembeni. Urumva kubera ko ubwoba imisi yose ni umwasi w'iterambere. Iyo ugize ubwoba ntushobora gushika ku kintu na kimwe. Rero ikintu musaba wewe uze kuvuga ibintu vyose. Gahimbare ntameze kwa muri kumwe. Gahimbare yaje no kwitegura yakwambariye umenya neza ko ari umwamikazi. Nico ndamukundira urya n'intwari kazi. Umviriza rero wewe ntuze kugira ubwoba na bukeya, nitwashika uze kubivuga vyose ko vyagiye biragenda, kubera ko urya mwana ari wateje ikibazo mu muryango iwacu. Bavuga ngo King Sabasi ngo ntitwara umukobwa ngo yavyariye iwabo. Umviriza rero ndashaka kubona munyana akozwe n'isoni amaramaye imbere ya rirya hanga, kubera ko bamuzi nk'umukobwa w'indero, umukobwa afise imico myiza, aho baza kumenyera yuko urya mwana ari uwe ikigeretse kuri ico yanamutaye. Ndaza kurangera aza kuba umwamikazi. Umviriza ahubwo munyarutse ubwira mama aze. Uyu munsi ndashaka ko amaso yanje aza kubona Kigeme ari umwamikazi wa King Sabasi. Ahubwo bari hehe? Nandi ubwo ndafika ngaho. Gahimbare sabwe muri mu bikigabashi turasohotse ni munyaruke vrema duca gusanga ibirori biheze vyo kwimika umwami. Oya nukuri turaje ahubwo ma
wowe uri mubi tugende amasaha agiye tugende nk'uko twari ko turibashikiriza turiteguye gukorera igihugu n'abene gihugu tuzogendera ubuntu imico n'akaranga biranga umurundi umutima hama tuzotunganiriza bose tutitaye ku bwoko intara umuntu akomokamwo canke igitsina umwe wese arangurane ubwira umwete arangure neza amabanga ashinzwe Imana nye n'amahoro ihezagira Burundi Imana nye n'amahoro iduhezagire twese murakoze tugeze mu bigo wa kabiri ugushikiriza ingabire umwami wacu iyo ngabire twayikuye mu muryango kwa Musera nk'uko Imana yasinzirije Adamu imukuramwo umufasha Eva niko natwe twabikoze reka rero tumushikirize iyo ngabire hanyuma iyo ngabire izimufashe kwama anezerewe kwama tunganiriza abajejwe tugira amahoro y'Imana turahaye kaze abo mu muryango kwa Musera bashike hano tubakire izina ry'uhoraho nirishigwe hejuru yahise nk'umusavyi wiwe kugira ngo ayobore rino hanga kandi akiri muto ariko akagira ubutoni King Saba turagukeje nitugukekeje byagira ku ngoma kuko niwaguhaye kwimikwa ari umwami byagiye ku ngoma atabyagiye ku nguru izina ry'uhoraho riragahezagirwa none hasohoje icyo yavuganye n'umusavyi wiwe ko azoba umuyobozi wo kuyobora rino hanga izina ryiwe nirishigwe hejuru yavuze biraba yategeka bigakomera imvugo yiwe ni yego gusa imvugo yiwe ni ihame imvugo yiwe ni ihame yavuze mu Giswahili naswaganye yavuze mu Gifaransa ni farasi y'abaja mu ijuru yavuze mu Cyongereza yongera inkomeza abazendukiye abanyamasezerano bagakomera yavuze mu Kigiriki ntagigimiza n'umugabo w'ijunja n'ijambo reka tumukomera amashi nitugukekeje noneho byagira ku ngoma kuko Uwiteka yakwishimiye waramwizigiye nawe ntagutetereje ingoma yawe nirangwe n'amahoro imvura nigwa amasaka niyere ku ngoma yawe ubwami bw'uhoraho buzobana nawe King Saba turagukeje nitugukekeje natwe nk'inshuti n'abagenzi twaje kugufasha muri bino birori by'iyimikwa ryawe turakomeye amashyi cyane uhoraho uhagarariwe n'ingwara vomuhora hari mu ruhande rwa byose bizoshoboka ufatikanije n'abashinga nawe n'abaganwa bari ku ruhande rwawe uzoshitsa umugambi w'Imana kandi uzosohoza icyo uhoraho yavuganye nawe niwagera mu buseruko uzaserukana impundu userukana igikundiro kwihanga uhoraho yagushize imbere niwaseruka mu burengero abansi baza bigira inyuma noneho barenguka aho urenze niwagera mu bumanuko uzomanukane n'ingabo zawe noneho uzupime abari mu kuri bazogufasha gutwara neza niwagera mu buraro uzurarukire hejuru mu kirere ushima uhoraho we yakwizigiye kugira ngo uyobore rino hanga natwe nk'inshuti n'abagenzi turakwifurije uno munsi mukuru mwiza gira amahoro n'amahonda ihanga uhoraho yaguhaye kugira ngo uyobore ize ryame rihondora umuhondo w'imyaka yose amashyi menshi kuri Kristo King Sabas oya ushobora gutwara umukobwa yabyaye umwana akamuha isezerano ryawe n'uwo munyana yabyaye umwana aramuta
banyakubaho je sinavyaye nk'uko mwese muvyumvira ahubwo umwana ndeze nawe natonda icabona ni mama n'ubu umuntu ari ngaho nabasavye ko babigira ibanga munyana woshobora guhakana imbere y'iri koraniro ryose kutaravyara Ekigeme. Nshaka kuhagarika. Nawe tugende mwana. Oya marina. Twagira dushike mu ndaro. Ekigeme. Nahandi twagira dushike. Erega zotumara mara. Hakundi no kuri No kuri mariage yiwe. Azohava yiruka ngo. Oya hoho. Urumva rero. Warubonye? Wabonye ko rusukuye. Nzobona ndashikira. Nababwiye nti bane banje muze mwitonde muze munteteka nkarike murabona ingene vyari biryoshe Oya tuzobatera iteka muvyeyi. Aha jewe na mama bameze uko bararindiriye. ndakumbarira harya rero asha nimwe duharurako nimwe duharurako nimwe muze dutera iteka urazi ingene umuvyeyi aryoherwa abonye sohoye umwana akamusohora mu iteka nk'iri urabona ko rwari urubanza rusukuye urubanza atamakemwa urubanza nyene ubona yuko mbega bavuga ngo VIP ngira ni VIP ahubwo niko bavuga mu kinyamazuru ashasa si twatwana byari bimeze neza cyane gose mbega igeme kwa kebye mbe munyana isawa warabyaye mbega munyana akobwa bubu ni hatari aranciye ko ndamuzi nabase umugenzi wanje mbega igeme wewe ibi ni biki ntiworeka tukaraba nibiki ni suwe mwana umukuye kwagiye uri wenyene oyama ukabwarutse usa umwana urabona hahandi nari ngiye hariya mbona umuntu yariko yunamye mbona umenga ni ibintu ariko aratereka ndetse amaguru kangenda kuraba
cyasanga n'umwana maraba n'ukuri umwana n'ukuri kige murabesha n'ukuri basi nta muntu mubonye yiruka ngaha n'ukuri ko Imana n'umuntu yekarata umwana aduciyeko niwo mutaye mbega abagore b'ibipfa mutima muri iyi myaka biracabaho umwana watwaye amezi 9 ukamutera igise nguwo yari yakuze hanyuma kaza kamuta oya birateye agahinda uvuze ngo wabonye umuntu ashize umwana hasi banyakubahwa uyu mubona yarabyaye umwana aramuta n'ikimenyamenya Kigeme niwe yamutoye ariko yaradusabye ko tubigira ibanga none hakana byemeze banyakubahwa amakuru yo kwizerwa hari nuko munyana yavyaye umwana aramuta nimumbwire hagati wavyaye agata n'uwatoye akarera ninde mukwiye guha nk'umwami nk'ingabire y'umunezero bagafatikanya n'urugendo rwo kuyobora no ruhanga bakabana karamata dutegerezwa kumenya ko dutegerezwa kuba karorero tukitangira abandi igihe cyose. Urakoze cyane kuko imigambi n'amajambo dushikirije. Ni imigambi myiza n'amajambo meza. Ariko tutibagiye ko hariho bagatovye. Bapema yuzuye. Banda memukenda muke. Bazojana n'abaja kugira basambure iyo migambi yawe. Ariko ni kuba maso. Tuzobarwanya ntacyo. Ndavyumva kandi ndabitahura. Rero abatwitangiye imbere bari bagejeje. Turabashimiye. Reka tubandanye natwe dukutse ikivi. Kandi uhoraho Imana nizotuma bikunda. Ndatahura impamvu abantu bamwe bamwe batariko baratahura ibijanye n'ino ntwaro. Nuko hari amakosa bazi yakozwe n'abatwitangiye imbere. Ariko dutegerezwa gukora ibishoboka kugira ngo ayo makosa tuyakosore tube muri bwa Burundi bw'amahoro, bwa Burundi bw'umugisha. Ntimuzi yuko Burundi ari umutima wa Afrika. Nini kibare. Burundi bwa ni kibare. Chima dusangiye n'Imana. Burundi bwa ni kibare. N'umurima w'isangi dusangiye n'Imana. Kandi twese hamwe bigashoboka. Kazi tukupa katika kuyandenga. Tujara ntise nanga n'umufisi. Ukagana kusaba n'umufisi. Munyana. Ushaka.
icyo nashaka umuntu ujyamana ngo nirebere kuko mujyanye n'ibintu Daramvye ngo mbona bega banze nkubatse ikintu ninde yakugurira ninde yaguhaye uburenganzira bwo kwinjira hano hantu muri ikindi kintu nacyo aho nta n'isoni aho ntumarama okay uwo mwana wataye wabyaye ukajya guta ukiyeza imbere y'abantu mama igihe cyose andaza kujya musonga andatira ubutoni n'ubutore bwawe ambwira ukuntu uri umwigeme w'akarara kumbe waravyaye ukaja guta urazi yuko wagirizwe icyaha kingana n'ic'umuntu yishe niyo mpamvu nabwiye mama ati reka kuraba ibiboneka reka kurabisha amaso y'umubiri kuko ushobora kumbwira ngo ndeke gutwara kigeme kuko yavyaye ariko ukampatira ku muntu amaze gukorora zitanu nta gitangaje sinatangaye nta na gatoya nama mbwira mama ati mbega uwo muri ko murandatira nova asanga yakorora zitanu n'uyu yavyaye umwana umwe akamurera ukwiye guhabwa amahirwe n'inda noneho kira noneho ibishoboka mbega wazi ikintu kimwe ndaba wazi ikintu kimwe uwo mwana yitwa nde uwo mukwereka uwo mwana w'umwe umuheruka ryari okay ndakwihanganishije niwihangane ndashaka ngo mu mutwe wawe urabyumva mu mutwe wawe ugenda ufite wibagire ko wigeze kubyara ahubwo umutima wawe wamukwagiriza icyaha cy'ubwicanyi wishe ukica umwana w'inzirakarengane utazi icyo azovamo ahubwo mu misiri imbere ndabona ujya mwana umusaba ijambo ari umuntu adasanzwe hano mu kirimba ari umuntu adasanzwe hano ibwami mbakubwira ni waba wikunda écoute umviriza ni waba wikunda mva maso ngo kurira harageze kurira aho utarize uja ugiye guta umwana bagatora hanyuma nawe ugira urere ujya mwana n'uwanje nta kizomukura hano mu kirimba mva maso mva maso Munyana waha Ichanga ugenzo na makiano mukirimo ariko mama uko amasezerano magana nawe ukamusenya muracari nyuma y'inkurumbi ibihemu by'ibihemu gusa ngo mugomba ngo bakwe ngo mugomba mwoko ngo bakwe babana umviriza genda ububari ruti wibagire nta by'amasezerano akiriho urugo rw'umwana wiwe ruratuje hama nawe sinzasubira gukubona uza bakarenge hano uza kumumaniriza urugo wacigenda bantu babahemu gusa nakubwiye ndi kuva uyu munsi singene kubona wavyumvise navuze irigira kabiri ni kuva uyu munsi singene kubona kuri kirenge ngaho muri runo rugo sinzasubira kubona hano mu kirimba ibihemu by'ibihemu kada bikurucuku ese baza kumumaniriza urugo uretse
nasha mu minsi maze ngaha nzosubira iwacu bikunda amazi y'ibwami yantagatishije nta wundi muhungu muvukana ahubwo baje mwebwe ntimubona ko amasaha yo gusenga yageze umwami yategetse yuko amasaha nk'ayo ku mugoroba wageze dutegereza gukoranira hamwe tugasenga tugashima imana rero muraraba neza umwami nave asanga amasaha yaturenze twagejeje no kwitegura ahubwo mu mwanya wo guhimbaza no gutazira muze kuba umwanya ndafise ishimwe numva rikomeye cyane ryo guhimbaza kandi ndashaka gahimbara amfasha gakora cyangwa akaririmbo aza kumfasha imbere kuza guhugurwa gushima imana ubona kanyigisha kugira ngo ninashima imana uze kumfasha abantu aho naje gushima imana nanje mfise ishimwe rimeze umva rivyibushe sinzi ingene nabivuga gahimbara niwo muririmbyi dufise hano twemera naruse abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima nibo bariko barashima nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwana ariko ngoma nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ariko ngoma ngo Yesu Yesu umusavye wese aramugabira nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ariko ngoma kirere cyari kimeze neza vuba hama rero muvyeyi jewe ndubaha kandi ndubahiriza amategeko y'ubwami ariko ndubaha cyane kandi nkubahiriza uhoraho yampamagaye akampa ijambo akampa ubutware kuri ino hanga igihe yampamagara yasabye ko numwubahisha niyo mpamvu tugiye gutangura igicaniro c'uhoraho hano ku kirimba aho tuzoza turahimbaza twongera dutazira uhoraho nyene ingabo kuko ari uwo gushima n'icyo gihe ndashaka yuko twoza turasengera igihugu ariko na cyane cyane tukanasengera n'abene igihugu kuko urabizi yuko iyo atari uhora hari inzi gisagara rega bateramira ubusa urakoze cyane naho utacuvuze ndabona yuko bikuguye neza yego mwana ko nukuri nanje ndahize ikindi naco nagira ndagusabe wimenyereze ukunda kigero nk'umukazana wawe uko urazi yuko Imana mushingiye intahe igihe ntabari kankiza muri vya bihe mwagira mu ntimukaga ngo nje kugwa kuri munyana ariko Imana ishimwe kuko itaraba nk'abantu erega ibyo amaso abona hari igihe atwereka ibitari byo ariko iyo umuntu agishije inama Imana imwereka inzira y'ukuri ikamwereka n'icyo akwiye gukora yego cyane mwana wanje nzogerageza kandi sindi intambamye mu rukundo rwawe n'urugo rwawe ushobora kwihangana singomba ko uzoba mu muriro udahera wo ngaha mu isi ariko urukundo n'urugo rwiza niryo juru ritoya ryo ngaha ku isi bijya nabyo tuyibutse murakoze cyane reka ngende kwitegura dutegure guhimbaza no gutazira Imana amahoro turamenya kugira Imana muvyeyi mwiza aka kanya nako kuja gutazira Imana no guhimbaza murahawe ikaze nuko mwana ati siko turavugana ngo hano gatoya hagarara hano muvyeyi
tegereza neza n'umukazana wawe nawe ntibitegereze neza n'umuvyeyi urabona adakwiriye cyangwa atabereye kwitwa umukazana wawe ko biri uko agira tufatane amaboko kuko Imana atuneshereje natwe tuzokwama twigira iya mbere binabaye byiza mugwane muntu ndaba umukazana nana wawe ngwino se mukazana uko niko byagenze Fini niyo mpamvu nakubwiye ngo utegerezwa guhura n'umukozi w'Imana erega abo Imana ikunda bibabe ivyiza ibiberekera mu nzozi okay aho bisigura yuko Imana igufise ko mugambo ukomeye cyane kuko na Dawidi yari umwungere w'intama Imana imukura kuragira intama imugira kuba umwami bisigura ko nawe we ngaho Imana irashobora kuzoguhindurira ubuzima umwungere yaragira intama umwungere w'intama atari n'uw'inka umwungere w'intama Imana imuhindura amateka aba umwami w'Abisirayeli kandi wowe ubwe ko wize Imana yashobora kuzogutera iteka okay bazi ikintu kimwe shaka kugusaba ikintu nyabaye kandi ungire indahiro yuko iki kintu ngiye kugusaba ukinkore no kuzogikurikiza kese ndacyumvise okay mu mitwaro mfise no mu bintu mfise binduhije nagahinda ko kwibuka amazina ya Dorcas ujya mugore yantaye avuga ngo ni mama yitwa ngo ni mama ni n'amazina ya Diodone nkuru nziza Diodone uwitwa ngo ni data nkicumva nuko nitiranwa ngo nkuru nziza Finland tugasangira izina nico gihemu ngo numuvyeyi nta musi numwe nzopfa nararonsa amahoro kugira ngo ndonka amahoro numva yuko uyu Finland akwiye gusa n'uwapfuye akibagiranwa guterero siko ndagutaho ubwo musubire kandi kwiyahura kandi siko biri iri zina nahawe n'aba bantu Dorcas na Diodone ndajyanka kandi sinzopfa ndarikunze Dorcas na Diodone ndabanka barampemukiye sinshobora kuba muri buno buzima nitwa ngo aba bantu n'abavyeyi kugira rero ngo ndonka amahoro ntegerezwa guhindura rino zina ngira ntangure kwiyatura kw'ivyiza yamena ubu guhera uno munsi uzohora unyita King Sabas King Sabas icyo ntakubwiye ntegerezwa guhindura nakaranga muntu Finle ugibagire ufute nitwa King Sabas urazi ikintu cya mbere kinyishimishije nuko ururimi rurarema uriremeye uko ugiye kuba umwami reka rero utangure kwitwara nk'umwami uko umwami agenda umwami ntiganira umwami uko abayeho umwami yamafise umunezero menya yuko ari abantu utwaye ukuvuga rero ni wagira agahinda umenye yuko hari abantu nabo nyine uzo kureka agahinda King Sabas umwami Sabas King Sabas King ifatira umwami King Sabas umwami yamanezerewe kuko nabatwara utabanezerwa ndakurindiriye asika ndakwemera pola uke mu muji Toto Town
ndavyibuka we koroka gusa tugende nta kibazo tayari Costas Oui. uri mubi ndimo ndategura kuva mu rugo ntureza guteka aya masaha nihe burira urakora ibyo ushaka umviriza mama cyangwa papa aguhamagara wabwire ko ari hondi je ngiye kugenda wabwire ko ndi mu nzu njyana turavyumvikana ekaye nze kubesha ngo uraryamye utaryamye mbe nk'ubu nobesha ngo uraryamye nkahenda mama wawe hamwe ukagenda iyo ukagwayo n'abahenze wumva je byo cabinyigura Double favor without limits. Gian Films, Good News Films, Double Favor without limits.